murahawe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 3/2026 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yemeza ko atamutekano w'umurundi n'umwe ubangamiwe. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'ikigega ca leta amenyeshereje ko umutekano wiwe ubangamiwe. Bamwe n'abandi bakabona ko iyo ndongozi ya CNDD-FDD iriko ishinyaguriza abarundi. Abanyagihugu ngo bocisha bugufi bene abo bantu mu kubakura ku butegetsi. Barakwiye gutsinda ubwoba bakaja hamwe kugira bagire igihugu babone kuganira uko Uburundi bwotwagwa mu nzira ya demokarasi, igihugu gitwagwe n'umukuru w'igihugu yubaha amategeko akubahiriza n'abanyagihugu. Umukuru w'umugambwe MSD niwe abishikiriza muraza kuvyumva. Hari n'ayandi dondo jumba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jason Manirakiza. Idonido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Nta murundi n'umwe kugera kuri uyu wa 2/2026 ageramiwe. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaraye abishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabereye mu ngoro nkuru y'uwo mugambwe mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Akaba yariko yishura ku kibazo kijanye n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Alain Ndikumana aherutse kuvugira imbere y'abakenguza amateka kwa 27 Kigarama 2025 ko umutekano wiwe ugeramiwe kuko yanse gusohora amamiliyardi yarenga 60 ngo ayahe ihinguriro ry'ifumbire y'ikizungu fomi mu gihe abona ko ayo mafaranga yoba yibwe. Bamwe n'abandi bamenyesha ko imvugo yandikuriyo kubijanye n'umutekano w'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ugeramiwe ariyo kumushinyaguriza. Basaba abarundi kumva ko abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD basigaye bafise ubwibone burenze, bigatuma bashinyaguriza abarundi bigorewe baheze babacishe bugufi mu kubakura ku butegetsi. N'inkuru tubaza Ninete Nancy Mutoni. Mugabo tuzobaza mu gace undi coco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igihembwe rya kabiri kwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe muri iki gihugu cyane rushatse ndayishimiye ntamwe ageramiwe. Uwo muhejeje kumva ni Reveriyano Ndikuriyo imbere y'abamenyesha makuru na bamwe mu banwanyi ba CNDD-FDD mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD ejo hahise kuwa 2/2026 atangura avuga ko atarumva ibijanye n'igeramirwa ry'umutekano wa Dr. Alain Ndikumana umushikiranganji w'ikigega ca leta. Asigura ko atamahezo sosio aja ko kuko ivyo kugeramirwa k'umutekano wa Alain Ndikumana ariho vyavugiwe. Kurikira Ndikuriyo arongoye mu gihugu umugambwe CNDD-FDD. Yamerewe gute rero ibyo by'umutekano sinzi ndacumva muzokimuzo kibaza sinzi ko byavuzwe no bitavuzwe. Rero ingorane nuko navuye kuri bwabo yamarizo sosio yiwanyu ajya yose sinzamo. Jena vuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzoca kubera dufise duhere ku mutumba dufise abantu batandatu ku mutumba umugambi dufise abandi sinibuka igitigiri bajejwe komite turiro Burundi aho sino kumyabanga biwanyu dufise mizone batandatu ni komine dufise ndwi mu ntara turafise abandi bantu cyane ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose aho bose n'abantu makuru. Nicyo gituma ntaje kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uzenga Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe akaja ntwara nane kaje ndamutwara tugatwarana bivanye n'icyo dukeneye. Ibyo byose nabihebye
aha bamwe mu banyagihugu baratangazwa n'iyo mvugo kuko batumva ingene Ndikuriyo agereranya inama nkenguzamateka na réseaux sociaux akanavuga umenga nta gihambaye yabajijwe. Ndikuriyo avuga ko azobaza ivyigeramirwa ry'umutekano w'uwo mushikiranganji ariko akemeza ko mu gihugu gitwagwa na Ndayishimiye kugera kuri uyu wa 2/2026 ata murundi numwe mu bagera imiliyoni 13 ageramiwe. Mugabo tuzobaza mugace wundi cyoco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igihumbi rya kabiri kwezi kwa mbere 2026 nta murundi numwe ageramiwe. Muri iki gihugu cyane rushatira Ndayishimiye ntamugiramiwe. Iki gihugu kilometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu kuri uyu munsi wa kabiri nta n'umwe. Nicyo gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumuba polisi n'abageramiwe ngamugara bafise none je sindatahura je uko meze rero ndabaza none nimba uvuze uti ndageramiwe gusa polisi ugomba haza mu ijuru ugomba haza bamaje mbega ndazokibaza sino shishwa gose ntazi ibyo ari byo. Bamwe n'abandi bamenyesha ko imvugo ya Ndikuriyo kubijanye n'umutekano w'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ugeramiwe ariyo kumushinyaguriza. Basaba Barundi kumva ko abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD basige bafise ubwibone burenze bigatuma bashinyaguriza Abarundi bigorewe baheze babacishe bugufi mu kubakura ku butegetsi. Mu gihe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yarayavuze ko ata murundi numwe abuze umutekano, Nyandwi Bosco batazira ntaco wo kumutumba na zone Kirekura komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza mu gatondo ko ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwo igenekerezo rya 30 Kigarama 2025. Kuri uwo munsi avuye mu rugo rwiwe muri ako gatondo ageze kw'ibarabara rikuru rya Bujumbura Bubanza, abakozi b'iperereza 6 bari mu modokari y'iperereza double cabine yera imparati zifutse bavuye muri yo baramucakira bamwuriza muri iyo modoka. Imodokari ica itwagwa ku muvuduko munini cyane igana mu gisagara ca Bujumbura. Aho yacakigwa Bosco Nyandwi yarahagaze ku muzinda arindiriye imodokari mushikane Bubanza aho yaragiye kuburana mu rubanza rw'amatati y'itongo. Ivyo vyabaye bikurikira igikorwa Imbonerakure Jean de Dieu Sibomana yo mu Kirekura yari yazindukiyemwo co gukurikirana Nyandwi Bosco kuva akivyuka gushika afatwe, ico bamwe bita kudoriya. Abanyagihugu bo mu Kirekura bakimara kumva ko Nyandwi Bosco atwawe anyurujwe n'abakozi b'iperereza ry'u Burundi barashwa badutse bacakira Imbonerakure Jean de Dieu Sibomana yatanze amakuru atuma Bosco afatwa. Imbonerakure Sibomana imaze gushikanwa n'abo banyagihugu mu gipolisi ikaba yariyemereye ko mu gihe yazindukira ku rugo rwa Bosco yanyurujwe ariyo yatanze amakuru ku bamunyuruje. Nk'uko amakuru ava mu Kirekura abimenyesha, umusirikare w'igihugu yitwa Pacifique Bigirimana na Amosi niyo kwizera asanzwe n'Imbonerakure yo ku muzinda nibo bashoboye kuvugwa n'iyo Mbonerakure Sibomana ko bakoranye kugira Nyandwi Bosco anyuruzwe. Gushika ubu nta kayambu ka Nyandwi Bosco. Bisanzwe bimenyerewe ko abakozi b'iperereza bakorana n'Imbonerakure mu kunyuruza abantu. Igikorwa cakozwe n'iyo Mbonerakure Jean de Dieu Sibomana ni naco cakozwe n'Imbonerakure David Manirakiza yo ku mutumba Muyira agacimbira Muyaga zone Muyira komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura kuwa 8/0 mu mwaka wa 2024 mu kunyuruza umwigeme Nizigama Corinne avuka ku mutumba Mirama muri zone Muyira nyene komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura ikoranye n'umukozi w'iperereza Samuel Ntaryabasovye hamwe n'abandi. Kugera ubu umwigeme Corinne akaba atawuzi irengero ryiwe, eka niyo Mbonerakure David Manirakiza
yakoreshejwe akaba atawuzi aho yanyegejwe n'iperereza ry'u Burundi. Abanyagihugu baguma bumva amabi yo kunyuruza abanyagihugu akogwa n'imbonerakure ziyakoranye n'abakozi b'iperereza hamwe n'abandi bari mu nzego za leta batigera bahanwa kandi bazwi. Bavuga ko atawundi muti ushoboka ataruka abanyagihugu bose bava hasi bakiyamiriza intwaro ya CNDD-FDD isasira indave bibi bakayisezerera. Colonel Nibize Emmanuel nawe yarayahatswe kugandagurwa n'intwazangabo mu gipolisi. Colonel de Police Celeste iryo bara ryahatswe kugwa isaha imwe n'igice z'ijoro mu gisagara ca Bujumbura mu kirabo citwa Bar Natale kiri hafi y'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Amakuru ava mu begereye iyo ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yemeza ko ivyo vyabaye mu gihe yari kumwe n'utwara inyamiramabi zikorera mu iperereza ry'u Burundi bariko bavuga ku cerekeye umukenyezi apfunzwe yarahejeje kubura umwana inda ikorotse ariko kandi akaba afise n'undi mwana w'imyaka 2 agwaye cane. Colonel de Police Celeste Batazira Ndarasa ngo yakariye cane Colonel Nibize Emmanuel mu kuvuga ko umukuru w'inyamiramabi mwiperereza ataco ashoboye yofasha uwo mukenyezi ngo kuko ni cinjire. Bigeze ngaho Colonel de Police Celeste yaciye afata inkoho yiwe noyi bita pistole arasa amasoro 2 Colonel Nibize Emmanuel babanje kugwanira inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov. Colonel Celeste yari yatse uwumugendanira. Colonel Emmanuel Nibizi ubu ngo akaba agwariye mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Reka tumira mate nayo mukanya turabashikiriza izindi nkuru zikurikira. Numwe yigeze atabara abarundi igihe bariko bagwanya leta y'ababirigi ngo ibaveko. No mu 1993 nta numwe yigeze asunika abarundi ngo baje kwitorera intwaro bishakiye. Namwe mu majambo ya Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD yarayashikirije mu ijambo ryiwe ryo kwipfuriza abarundi umwaka mwiza wa 2026 aho abahamagarira gutsinda ubwoba kugira bikureko intwaro y'umukazo ya CNDD-FDD. Mbega ko abazungu badutwaye hari numwe mwigeze mubona aza kudutabara igihe twari ko turikura ko abazungu bwa gasore nabo bari kumwe bariko bagwanya leta y'ababirigi mwituveko? Nta numwe. Mbega hamwe mu 1993 haza demokrasi, hari numwe mwabonye yaje kwitoza mu Burundi canke mwasunike abarundi baje gutora intwaro bishaki? Nta numwe. Nukubera twese ico gihe twahagurutse tukikura mu bwoba tukagwanya intwaro z'agahotoro zari zihari. Uno munsi nta cahindutse. CNDD-FDD ntiyigeze ihindura uko iprona yatwara yishinga igitsure n'inguvu za gisirikare. N'ubu CNDD-FDD ni kwitwara. Rero abantu bose nuko ubwo bwoba muhaguruka tukabutsinda. Nitwabutsinda CNDD-FDD rizotumarana kabiri ku butegetsi. Kugira abarundi bashobore gutsinda ubwoba, Alexis Nduhije avuga ko babwirizwa kubanza gufatana mu nda bakarengera ibibatandukanya bagahuzwa n'igihugu. Ubu umwe wese arabona ububi bw'intwaro ya CNDD-FDD ariko agashaka kuyigwanya ari wenyene. Kubwa Alexis Nduhije abarundi bashize hamwe inguvu n'uburyo bakagwanya CNDD-FDD ntiboteba kuyitsinda. Ariko rero byose kugira ngo dushobore gutsinda ubwoba nuko tuba twese dufatanye mu nda. Abarundi bose iyo tuva tukagera turafise ibidutandukanye
mugabo hari ikintu kimwe gusa kidashobora kudutandukanya n'igihugu cacu. Hariho abavuga bati ntituva hamwe, abandi turanagwaye ibintu by'amoko bikidukurikirana, ariko tuwe muri yemeze twarakoze uko dushobora kugira ngo ibintu byose bije ku mugaragaro. Nta moko ari mu mugambo wacu, tukaba twifuza yuko n'abarundi bose vyomera gutyo. Niyo mbuto dushaka kubiba mu gihugu cyose, ko abarundi bafatana mu nda. Rero aho CNDD-FDD dufatira naho nuko twese umwe wese arabona ico CNDD-FDD ikora, arabona mabi ya CNDD-FDD, arabona ubwicanyi bwabo, arabona ubusuma bwabo, arabona ububeshi bwabo, arabona ububegito bwabo, ariko umwe wese akagomba kuyigwanya ari we wenyene, canke bitagenze gutyo agashaka kuba ari we ngo abu wa mbere. Tuwe muri MSD tuvuga tuti inguvu zose zigiye hamwe tugahaguruka bizotuma ubwa mbere dutsinda ubwa kabiri bizotuma turonka uburyo bwose ko tuzoba twabushize hamwe tugaca tugwanya CNDD-FDD. Bwabwo bavuze bwahavuye, inguvu zose bazagiye hamwe, uburyo buzoba buri hamwe, tuzoba CNDD-FDD turiko turayigwanya kandi tubitsinda. Umukuru w'umugambwe MSD asaba abarundi kubanza kwiyumvira igihugu, bamaze kwirukana CNDD-FDD bazoba bafise igihugu, bazoheza bicarane bavugane uko bubaka igihugu mu nzira ya demokarasi, igihugu cubaha amategeko, aho n'umukuru w'igihugu aba uwa mbere kuyubaha akubahiriza n'abanyagihugu. Rero reka twiyumvire ubwa mbere igihugu, tugwanire igihugu, tubanze tugikure mu vyara vya CNDD-FDD. Twese turi kumwe, amoko yose, intara zose, abize n'abatize, abarimyi n'abadandaza, twese tuje hamwe. Nitwirukana CNDD-FDD tuzoba dufise igihugu, ibindi tuzokwicara turi kumwe twumvikane uko twubaka igihugu mu nzira ya demokarasi, igihugu cyubaha amategeko. Abategeka igihugu n'abantu, ariko abantu nabo bategekwa n'amategeko. Abategetsi babwirizwa kubaha amategeko. Igihugu burya gitegekwa n'amategeko, kuko ari abo bantu bashira mu ngiro batanguye kuyubaha. Umukuru w'igihugu ikintu cya mbere yubaha, abwirizwa kubaha n'amategeko. Rero nimuze twubake igihugu, umukuru w'igihugu yubaha akubahiriza abanyagihugu, akubahiriza abo atwara, kuko nawe bazomwubaha mu makungu kubera yubaha akubahiriza abo atwara. Bavuga ko batangaye bumvise ko mu migambi yihuta kuronsa amazi abanyagihugu bitarimwo, kandi amazi meza ari kibazo kibahanze. Bivugwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Nyanzarake hamwe nabo ku mitumba ya Mugerama na Mvugo muri komine Nyanza, intara ya Burunga. Inyuma yaho ejo hahise ubuyobozi bwa komine Nyanza bwakoranije abaserukira ibisata vy'ubuzi biri mw'iyo komine mu ntumbero yo kuraba ivyaranguwe mu mezi 5 aheze, ahashikiririjwe n'ivyihuta bigiye kurangurwa. Abanyanyanzarake bakabona ko indongozi ziva mu mugambwe CNDD-FDD zidaha ijambo umunyagihugu, arico gituma n'imigambi zitunganya iba ihushanye n'ivy'abanyagihugu.
Nahangaha rero amakuru twari twabatunganirije twaye turayahagarikiye, naho ubutaha mu nkuru zacu tuzobatunganiriza ku munsi w'ejo, aho rero mwari kumwe n'abamenyesha amakuru ba radiyo Haguruka. Turabakengurukiye cane mwe mubandanya mudukurikirana amakuru, ibiganiro tubandanya kugenda tubashikiriza. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa canke ikinyamazuru, ukafyonda sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza bikazoja bigenda bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyondako tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Nagahwane ndabikebanuye, musigara amahoro y'Imana.